mwishana taxeme turatera kamo umushiraganje wa mbere mushasha na leta yiwe ko berekana programme bafitiye igihugu kugira bakure iki gihugu nyene muri aka kaga kirimo. Ni ngombwa rero imyaka ibiri isigaye kugira imanda ya mbere y'umukuru w'igihugu berekane ico bazoshikako, kuko abarundi bari babiteze ko byinshi barayeko bova muri izi ngorane muri aya mananiza barimo, kandi iyo programme ikerekana ibyo bazoshikako n'igipimo c'uko bazaba babishizeko. Ariko reforme bavuga ko zishobora kuzakuzirajaho izo reforme abarundi barazikeneye n'amahinduka mu ntwaro n'ibiki, ariko ari amahinduka yerekana guhindura ubuzima bw'abarundi. Nimba ari amahinduka mu ntwaro aba mu za reforme, umurundi akire kwamana imodoka amasaha n'amasaha imisi ngahe ku station atagitoro yigera ronka. Aya madovize yananiranye ibiciro iki ibintu byose umengo bisa n'ibitera biza birahagara ama service vyerekane amahinduka. Aho yazoba yerekanye ico azanye gishasha n'ahandi ho ibibandanije gutyo iyo leta nafizo birikira amarira abanyagihugu. Iyo leta nshasha izoba yashinzwe na cane cane ko dushaka yuko ibihinduka bibonekera mu by'ubutunzi, mu ntwari ibereye, bijanye n'urwanda ibiturire, bijanye n'intwaro rusange, bijanye n'ubutungane hagati y'akazi na muntu, ndetse n'ibijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu. By'ukuri abarundi babone yuko batanguye kuva muri aka kaga barimo.